ku masezerano ajanye no guhagarika burundu gukoresha gaze na peteroli iva mu Burusiya bitarenze mu mwaka wa 2027 nk'imwe mu ngingo itumbereye gukaza ibihano kuri ico gihugu cagirizwa gushoza intambara kuri Ukraine. Iyi ngingo ibonwa nk'induka rikomeye rya politike y'ibihugu vya Buraya mu bijanye no kwigenga mu gisata c'amasoko ntanganguvu. Kuva Uburusiya butanguje ico bwita ibikorwa bidasanzwe vya gisirikare muri Ukraine haraciye hafi imyaka 4. Uwo muryango wagiye ubufatira ibihano bitandukanye mu gisata c'amasoko ntanganguvu nk'uko bisigurwa na Ursula von der Leyen arongoye komisiyo ya Buraya. Uno munsi gaze yinjira ivuye mu Burusiya yaragabanutse iva ku bice 45% intambara igitangura, ubu kabigeze kuri 13%. Amakara yinjira nayo nyene yaragabanutse, yavuye kuri 51% gushika ku busa. Na peteroli yinjira yavuye ku bice 26%, ubu bikabigeze kuri 2%. Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongereje ukuvuga nabi abimukira bamuka muri Somalia, aho yabwiye abamenyeshamakuru ko adakeneye kubona abanyasomalia muri Amerika, akavuga ko igihugu cabo mu majambo yakoresheje atari ciza. Iri jambo ryahuriranye n'amakuru avuga ko igisata ca leta ya Amerika kijejwe abinjira n'abasohoka kiro gitegura guhiga abanyasomalia baba mu bisagara vya Minnesota, Minneapolis, St. Paul mu buryo butemewe n'amategeko. Abanyasomalia baba muri ivyo bisagara baba 180, benshi muri bo bakaba bafise ubwenegihugu bwa Amerika. Latifa. Urakoze cyane Gildas. Iki ni ikiganiro cyariye cya BBC Gahuza Miryango, aho tukumenyesha ko kuva uyu munsi igiye kujya ikorera i Nairobi ivuye i Londres mu Bwongereza, iri maze imyaka irenga 30 ikorera. Dukomeje n'aya makuru, reka tujye i Washington aheje u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazasinya amasezerano y'amahoro. N'amasezerano yitezwe cyane kuzafasha kurangiza intambara imaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bwa Kongo n'ingaruka zayo ku karere kose. Inkuru irambuye turagezwaho na Prime Ndikumagenge. Uretse abategetsi b'u Rwanda na Kongo baje bamaze gushika i Washington, hari n'abandi barimwo ubu Burundi nawe bamaze kuhashika. Abakenya n'aba Uganda batumiwe kwitaba ibirori byo gusinya ayo masezerano. Ibiri mu masezerano azosinywa ntibiraje habona, ariko bizoba bishingiye ku mushinge wari wasinywe mu kwezi kwa gatandatu n'abashikiranganje b'imigenderanire ba Kongo n'u Rwanda, gushika ubu utigeze utuma intambara ihagarara. Nuba ahubwo imaze iminsi yasubiye gukara. Kuwa kabiri muhari M23 wavuze yuko ingabo za leta ya Kongo zagavye ibitero vyo mu kirere bikomeye mu ntara ya Kivu y'Epfo, mu bice vya Katogota, Luvungi, Kaziba, Haut Plateau, Chivanga, Hombo, Kasika na Mwenga. Hamwe muri aho hakaba hatari kure y'umupaka n'u Burundi. Mu itangazo ryayo M23 yanagirije ingabo z'u Burundi ko ziri mu bandi bafatanije n'ingabo za leta ya Kongo muri ivyo bitero, ivuga ko bigabwa biturutse mu Burundi kandi ari naho ngo bitangirwa amategeko. Umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo General Major Ekenge nawe yavuze yuko M23 ifashijwe n'u Rwanda ari yatanguje ibitero irenze ku gahengwe mu gikorwa avuga ko kigaragara ko kigamije gutoba ibiriko birakorwa kugira amahoro agaruke mu buseruko bwa Kongo. Hagati aho M23 ntiri muri ayo masezerano ya Washington, ibiganiro vyayo na leta ya Kongo bibera i Doha ku buhuza bwa Qatar, kandi navyo nyene ntaco birahindura ku ntambara kuva hasinywa amasezerano ya mbere mu kwezi kw'indwi. Abategetsi ba Kongo kandi bagumye basubiramwo ko atamasezerano azoboneka u Rwanda rutavanye ingabo zarwo ku butaka bw'ico gihugu. Umukuru w'u Rwanda nawe aherutse kuvuga yuko afise impungenge kuri aya masezerano mu kwagiriza abategetsi ba Kongo ko uyu munsi bemera iki bwaca bagakora igihushanye naco. Ico nico cuka kirangwa ku rubuga rw'intambara no hagati y'impande zitandukanye mu gihe buca hasinywa aya masezerano ya Washington hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ko Washington yoba igiye gutuma ibintu bihinduka mu karere kuva aho bukera no kubitega amaso. Pwimende ku magenge, BBC Gahuza Miryango i Londres. Nyuma y'imyaka 30 BBC Gahuza Miryango ikorera i Londres mu Bwongereza yimukiye ku mugaragaro i Nairobi muri Kenya. Ni impinduka ibaye kuko igiye gukorera mu karere k'ibiyaga bigari. Ku murongo w'iyakure z'umuturi kumwe na Fele Gakwaya wari umuyobozi w'agateganyo muri BBC Gahuza Miryango. Fele, mu kiganiro cy'ejo ni mugoroba wabwiye abakurikira BBC ko wari umaze imyaka igera kuri 29 kuri iyi radio. Muri iyo myaka ni ikihe kintu gikomeye uzakomeza wibuka cyagushimishije ukora aka kazi? Nashimishijwe na byinshi, ariko icyo navuga cya mbere mpereye ku itangiriro
ni ukuntu twashoboye guhuza imiryango irenga 100,000 nyuma y'amahano yari amaze kuba mu Rwanda muri 1994. Hanyuma tukabona abantu nabo bagiye badutabaza bavuga ko babuze ababo, babuze irengero ryabo, hanyuma twabaha ijambo babivuga bagahita babona abantu bababonetse. Ikindi cya gatatu kitazamva ku mutima ni ukuntu twavugaga amakuru, noneho amakuru tuvuze abantu bayumva, bigatuma niba bari bateguye ngo gukora ibibi bakabihagarika, kubera ko twavuze cyangwa se twahishuye umugambi mubi byari bigiye gukorwa. Ibyo twagiye tubikura he? Twagiye tubikura mu bantu batwumva, abakunzi ba BBC bagenda batubwira bati ntabwo mushobora kumva gahuza miryango ibintu irimo irakora muri kano karere, muvuga inkuru uwo mwanya abantu bari bateguye gukora ibintu bibi bigapfa. Icyo kintu rero ntabwo kizamva ku mutima. Ni byinshi, ariko ibikomeye cyane cyane numva ari ibyo ngibyo bitatu: kubona dushobora gusigasira ubuzima bw'abantu, guhuza imiryango no gukumira ikibi. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane numva byankuze. Feri, abakuzi ba BBC gahuza miryango bashobora kwibaza bati se ko Feri agiye, aba ikipe usize Nairobi wavuga ko udusize mu maboko meza? Ubundi amaboko, Latifa, amaboko avuza umurage mwiza. Umurage rero BBC gahuza miryango basigiye ubu ngubu ni radiyo mpuzamahanga ndetse inakorera ku mbuga nkoranyambaga, ikaba ariyo iri ku isonga ubu ngubu mu karere k'ibiyaga bigari. Icyo kintu rero cy'uwo murage ni ikintu gikomeye cyane. Cyo ni amaboko, nakita ko ari amaboko abashyigikira. Ubwo ndashaka kuvuga ariko amaradiyo avuga mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari, amaradiyo yo hanze avugira hanze. BBC gahuza miryango kandi ubu ngubu ikaba irimo iranaboneka ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ni ibintu tutatangiye dufite, biduha uburyo bwo gukurura abandi bantu bashobora kutwumva no kutubona, noneho bigatuma noneho dushobora kugera ku bantu benshi cyane. Ayo ni ayandi maboko, kubona mushobora kugira abantu babumva bari hirya no hino. Ikindi cya gatatu, hari abafite inararibonye musigaranye, kandi noneho hari n'amaraso mashyashya nkawe Latifa, utuzaniye amaraso mashyashya, hari ubumenyi ufite. Ibyo byose rero ni amaboko mugiye gushyira hamwe akazabyaramo umusaruro ukomeye. Yego, hano muri studio za BBC gahuza miryango i Nairobi turi kumwe na Dina Gahamanyi. Dina, nk'umuntu urambiye muri uyu murimo dukora w'itangazamakuru, niki wakwizeza abakurikira BBC gahuza miryango? Urakoze Latifa, ni byinshi twabizeza abakurikirana BBC gahuza miryango. Turabizeza yuko tuzabaha amakuru meza. Amakuru meza nshaka kuvuga nuko ari amakuru asesenguye, amakuru atarabogamiye, amakuru acukumbuwe muri rusange, kandi amakuru yoroshye kugira ngo umuntu ayakurikirane. Nk'ikipe nshya y'abanyamakuru tuje turamaraso mashya nk'uko Feli yaramaze kubikomozaho, ese mwiteguye gute kuzahangana n'ibibazo n'ingorane bishobora kuba byatubaho nk'amaraso mashya ni Nairobi? Mu by'ukuri ndibaza yuko nta bibazo bikomeye muzagira. Ibibazo umuntu ari we wese yagira, yaba mutoya yaba mukuru, ni ukuvuga ngo ni ibibazo wenda by'ubuzima bisanzwe, ariko mu byerekeranye umwuga nta kibazo rwose muzagira, ahubwo murisanga. Hano muziga ibintu byinshi kandi muzagira umwanya wo kugira ngo mushobore guha ubumenyi mufite ababumva. Dina Gahamanyi arakoze cyane, yari umuyobozi mukuru wadufashije kugira ngo tugere kuri uru rwego rwo kuba BBC gahuza miryango yava i Londres mu Bwongereza ikaba igeze inaha Nairobi muri Kenya. Dukomeje n'iki kiganiro, BBC gahuza miryango isanzwe ikurikiranwa n'abatuye mu karere k'ibiyaga bigari no hanze yako. Mu Rwanda no mu Burundi bagize icyo bavuga ku kuba iyi radio itangiye gukorera i Nairobi. Radio BBC gahuza miryango ndi inshuti yayo kandi
ni radiyo nziza, ni radiyo y'abaturage, ihuza abantu rwose akazina ryayo. Ubwo rero twishimiye cyane ko BBC igiye kuza hano mu karere, iyo inshuti yawe iri kure ikaza hafi yawe urumva muranasura mukanamenya. Nuko uyu munsi mwe nzaza gusura studio za BBC nzenganire n'abanyamakuru bayo rwose. Itekerezo mwagize ni cyiza, mwakoze kuba mugiye kutwegereza radiyo yacu, radiyo rwose ihuza abaturage. Ivyo biganiro bahora bakurikirana ngaha bakiri Londres tuvuga ko babironka ku mwanya, muga ko baje ngaha muri Afrika bazobironka ku mwanya nka kurya bitegerejwe, natwe turyoherwa cyo turumviza ibiganiro tumerewe neza. Dusaba ko bogwiza ibiganiro tukaza turumviza byinshi kuri so ni ikintu cyiza cyane kuba bari baragize igitekerezo bwa mbere byo gutanga ayo makuru mu Kirundi mu Kinyarwanda. Byari byiza cyane kuza, ndumva ibintu